Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu hamwe n'ibikorwa byanyu byose. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu cy'uyu munsi kigenekerezo ya 11 ukwezi n'ukw'icenda umwaka w'2025. Kuva mu gatondo twari twiriwe tutabaganiriye bimwe n'ibindi, haba kubiri ku mirongo y'urugamba canke ibindi bitandukanye, ariko akanya naka ndinjiye muri studio kugira ngo nshobore kubayagira amwe canke abiri kubiri ko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Inkuru yacu y'uyu munsi tuza kwibanda cyane ku mirongo y'urugamba, aho hagiye haraba imigwano itandukanye, haba muri Nord Kivu canke muri Sud Kivu. Turabaganirira ku makuru avugwa muri Pinga, aho FARDC na Wazalendo bashoboye kuyivuna inyeshamba za M23 zagerageje kwigarurira kano gace ka Pinga. Turababwira kandi amakuru avugwa muri Gahwera, aho naho nyene Wazalendo bari kumwe na FDNB hamwe na FARDC bashoboye kugaba ibitero ku birindiro by'inyeshamba zatwigwaneho hamwe n'inyeshamba zo hakurya y'u Rwanda. Turaza no kubaganira kandi ku nkuru ivugwa ko hariho abagwanyi indwi b'inyeshamba za RDF bashoboye gufatwa ku munsi w'ejo, aho bari ko berekeza mu gisagara ca Kisangani kugira ngo barabe ko naho nyene bagerageza kucigarurira nk'uko byashikirijwe na bamwe mu ndongozi bazino nyeshamba. Ndabahaye rero ikaze kugira ngo muze mubane natwe muri no nkuru mu buryo bwiramvuye, ariko kandi mbere yuko tuja mu idonido, reka ndabibutse mwebwe mudukurikirana mutaragira sabone cyangwa subscribe mu bikore muri kano kanya kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa B-Info Plus, mutibagira no gufyonda kuri ako gakengeri kugira muze muraronka notification ubwo dushize ko ikiganiro. Ariko kandi nibutse ababizi, abatabizi nabo ndabamenyeshe yuko hariho ikibanza cagenewe kuri mwebwe mudukurikirana na twebwe tubashikiriza inkuru kugira ngo tuze turaganira. Naco sikindi ni commentaire, tuze guhurira muri commentaire kugira ngo amakuru amwe n'ayandi ntashuye kubashikiriza muze kuyashikiriza muri commentaire, canke nimwagira ico muvuga ku nkuru ngiye kubashikiriza naho nyene durire muri commentaire muze kunyunganira canke kugira ico mubaza. Ku nkuru ivugwa ko hariho abagwanyi indwi ba RDF bashoboye gufatwa bariko berekeza mu gisagara ca Kisangani, ngira ngo bamwe n'abandi mwashoboye kubona amavideo aho bari bamaze kubaboha bajyamye hasi. Ni abasirikare ndwi nk'uko ibyemezo byamaze kugaragara b'igihugu cy'u Rwanda, bafatiwe ku kiraro bita c'agace bita Mayiko, bariko berekeza mu gisagara ca Kisangani, aho bariko barava mu gisagara cyangwa se mu gace bita Rubuto. Bafashwe mu bihinga butangaje cyane gose, kuko bafashwe n'intasi nako bafashwe n'iperereza rya FARDC, aho nabo mu kubafata bigize bamwe bo muri bo. Aba bagwanyi indwi ba RDF bafashwe mu gihe uburongozi bwabo cyangwa se bwaziyanyeshamba za RDF bwatangaje ko mu gihe kitari kinini cyane n'igisagara ca Kisangani bagiye kucigarurira kugira ngo bacomeke mu bisagara, kibe kimwe mu bisagara bamaze kwigarurira. Ariko ku rundi ruhande FARDC nayo iravuga yuko bari magabo kandi bahagaze bwuma, yuko igisagara ca Kisangani kinarinzwe, ahubwo mbere banamenyesheje mu ntasi za RDF ziriko zirahendwa ngo zinjire mu gisagara ca Kisangani yuko atantambwe namba bazopfa babateranye. Akarorero ni bano basirikare ndwi bafatiwe ku kiraro caho bita Mayiko bariko berekeza muri kijya gisagara ca Kisangani. Tubandanirize inkuru yacu hajya muri Pinga, aho zironyeshamba za RDF
hamwe n'ico bise M23 naho nyene uyu munsi bagerageje kuraba yuko bashobora kwigarurira akano gace ka Pinga ariko bikaba byabataye kuwa amazi. Aha twabamenyesha yuko kuva intambara zitangura hano mu gihugu ca Kongo nta musi n'umwe kano gace ka Pinga zino nyeshamba z'u Rwanda canke ibyo bise M23 ata musi n'umwe barigeze bahonyoza ikirenge hano muri Pinga. Bamaze kuhagerageza ibihetangabo bitari bike ariko bikomeza kubata kuwa amazi. Tubibutse kandi yuko Pinga ari agace kari très stratégique kandi ni n'agace gatunze ubutunzi kama karimwo n'amahinguriro atandukanye ndetse hariho n'ikibuga c'indege. Imwe rero mu mpamvu zihambaye zironyeshamba zikomeza gukora ibishoboka ziraba yuko zoshobora kwigarurira kano gace ka Pinga nuko ari agace kuzuyemwo ubutunzi kama bugwiriyemwo cane cane izahabu. Ikindi nuko kano gace kariko ikibuga c'indege. Barakeneye cyane kino kibuga c'indege kugira ngo boroherwe gushobora kuza barunguruza abasirikare babo baba bagiriye ikibazo ku mirongo y'urugamba ndetse no kunguruza ubutare baba bashoboye kwimba muri kano gace ka Pinga ndetse no mu micungararo yako. Ikindi kintu gihambaye nuko kino kibuga c'indege ca Pinga nkamwe boramuka bacigaruriye byoborohera cyane gushobora kuronka ndavuga amaranfort ya gisirikare canke amaravitayema yaba ayibigwanisho canke ayibifungurwa byoborohera cyane gose. Niyo mpamvu rero bakomeza gukora ibishoboka kugwana umuheneberezo kugira ngo barabe yuko kano gace ka Pinga bashobora kukibikako. So uyu munsi rero uti byagenze gute? Nkuko byama byabaye izi nyeshamba za M23 bari kumwe na RDF baje kugaba kano gace ka Pinga bazananye mu mice itatu nkuko amakuru abitubwira, ariko kandi ikibabaje nuko baje kuri operation Magingo FRDC na Wazalendo baraye bafise iyo gahunda yuko zino nyeshamba ziza kugaba ibitero. Igihe rero baza basanze babiteguriye aba Wazalendo na FRDC bari muri Pinga barabakira ku buryo bushimishije. Amakuru dufise aremeza ko usivye abahasize ubuzima ku ruhande rwa M23 bashoboye no kwatakariza ibigwanisho bitari bike nkuko bamwe n'abandi mwagiye murabibona mu mafoto n'amavideo atandukanye yagiye aratambuka ku mbuga ngurukana bumenyi. Amakuru abandanya avuga kandi yuko M23 na RDF basubiye inyuma bakubita gatoki badashizwe, biboneke yuko umwanya n'umwanya bashobora kugaruka kandi kuhagera amajanja barabe yuko kano gace ka Pinga bashobora kukibikako. Abenegihugu nabo mu gace ka Pinga baremeza yuko kino gitero cyahabaye kandi yuko bashoboye kwibonera ibiziga bitari bike by'inyeshamba za RDF hamwe na M23. Bakanemeza kandi yuko babonye Wazalendo na FRDC begeranya ibigwanisho bitari bike byashoboye gutabwa na zino nyeshamba za RDF hamwe na M23. Bakavuga ko bafise ubwoba bw'uko batinya ko zino nyeshamba zishobora kugaruka kandi kugaba ibitero, kabone ko abenegihugu babangamirwa cyane bitewe nuko iyo habaye ibitero nk'ibi ntibaheza ngo baje mu bikorwa byabo kuri kwamye, dusibye nuko n'ivyabo byononekara biturutse ku mabomba aba yatewe canke amasasu aba yarasiwe mu bice bitandukanye, kumbure hari bitana amatungo yabo canke bikanahitana n'abenegihugu nk'amabare perdi n'ibindi bitandukanye. So hano muri Pinga rero FRDC ibandanya yemerera umutekano ukwiye abenegihugu ba Pinga, aho basaba yuko boja bagaryama bagatuza kubera yuko ngo umutekano wabo urarinzwe, umutekano wabo ucunzwe neza. Aba Wazalendo nabo bavuga yuko atakibazo ca minisio bagifisa hano muri Pinga kubera ko ibiheta ngabo izi nyeshamba zageze amajanja kano gace ka Pinga nta musi n'umwe basubira inyuma batabasigiye
ibigwanisho. Niyo mpamvu rero Wazalendo nayo ivuga yuko umutekano wa Pinga uhagaze neza kubera ko atakibazo namba bafise c'ibigwanisho. So inkuru yacu tuyibandanirize muri Sud Kivu neza na neza mu misozi ya Fizi, aho ku munsi wejo neza na neza twari babwiye ko aba Wazalendo, FDNB hamwe na FRDC bashoboye gukora operation iremereye mu gace ka Mikenge, aho mbere hafatiwe mpiri inyeshamba z'u Rwanda zitari nke, izindi zihasiga ubuzima ndetse n'ibigwanisho byazo biregeranywa nk'uko bamwe n'abandi mwagiye mubibona ku ma video, amafoto atandukanye, ndetse no kubari mu magroupe WhatsApp yacu ndazi yuko bashoboye kubibonamwo, babona inyeshamba za RDF aho izafashwe mpiri zaboroga zisaba yuko batozica bozirungika iwabo mu Rwanda, aho kandi banavuga yuko bari bamaze iminsi 4 bataronka nico bahereza umunwa, ndetse ikaba n'imbarutso yo kuba benshi bafashwe mpiri kuko batashoboye kuronka inguvu zo kwiruka kubera ko bari basanzwe banashonje. So inkuru ibandanye ivuga yuko uyu munsi mu bucagucagu coalition ya FRDC, nukuvuga Wazalendo, FRDC hamwe na FDNB bongeye kugaba ibindi bitero bikomeye hajya hejuru mu misozi ya Minembwe neza na neza mu gace bita Gahwera, aho imigwano yakomeye cyane, aho bita kwa Sekaganda Murantunga, aho bita kwa Sekaganda niho imigwano yatanguriye, ni naho yagiye no gukomera cyane gusumba. Ni Wazalendo na FDNB na FRDC bagabye ibitero muri kano gace ka Gahwera, aho naho nyene amakuru yemeza ko inyeshamba zashoboye kubatakariza abatari bake. Kubakurikiranye inkuru neza batubwira ko bagabye igitero hano kuri Gahwera biturutse ku nkuru ko Coalition FRDC yaronse ko abashoboye kuraswa bagacika ku masasu, abenshi bashoboye guhungira hano muri Gahwera. Niho rero iyi coalition yaciye isubiranaho kuhagaba ibitero kugira ngo ibabuze, reka nabyite umusimamo, babure amaregamo, ntibashobore kuronka ingene basubira kwiremarema ngo bashobore kuba bobuza umutekano abenegihugu. Amakuru naho nyine aremeza yuko hano muri Gahwera zino nyeshamba hariho izashoboye gufatwa mpiri, usibye ko tutararonka amafoto, ariko kandi baremeza ko abasize ubuzima batari bake. Ubutegetsi bwa FRDC hajya muri Haut Plateau buremeza yuko inyeshamba zikomeje kwiripotinga ku gitigiri nyamwinshi, bariko baramanika ibigwanisho, bariko bishikana ku birindiro bya FRDC, abiturutse yuko batataniye mu mashamba, barabura iyo bava niyo baja, bahitamwo kuza barabaza abenegihugu ahari birindiro bya FRDC na Wazalendo. Abenshi rero bariko bishikana, aho bigaragara yuko abenshi muri bo bari bashonje cyane gose, ariko kandi wabona ko bari abantu mu by'ukuri bafise inguvu, usibye ko ari iyo nzara twavuga ko yabanyabiranije. Biriko biragaragara rero yuko hajya mu misozi ya Fizi izi nyeshamba ziriko ziratakaza ubushobozi n'inguvu biturutse ku bitero bakorewe na Coalition FRDC mu ndwi twahejeje, aho twavuga ko cyari igitero sindamusiga cyari cyo novuga kubatatanya kubaca inguvu kubera ko bari bafise umugambi mubisha wo kuraba ko biremaremera hajya hejuru, barabe ko bamanuka kuza gufata igisagara cha Uvira. Ni naho havuye amakuru agaragaza yuko Uvira batagishoboye kuyifata kuko atazindi nguvu bazoshobora kuronka zingana nizo bari bashoboye kuremera muri bujya buce. Mu kurangiza inkuru yacu, reka dusimbire mu gisagara cha Uvira, aho hariko haravugwa amajambo menshi cyane gose inyuma yuko aba Wazalendo n'abenegihugu mu gisagara cha Uvira biyamirije uyu General de Brigade Gasita Olivier, bariko bavuga ngo yuko hakomeje gufatwa aba infiltre canke maneko
ku rugero rwo hejuru cyane rwose bizinyeshamba zo hakurya ya Kanyaru bari bamaze kwinjira hano mu gisagara cya Uvira. Iyi nkuru tuzogaruka ko ku makuru yacu yejo, aho tuzoyica ijya nino tuyagure tubereke ubushobozi aba wazalendo ubu basigaye bafise n'ingene bariko barabyitwaramwo ku mirongo y'urugamba. Reka rero tubashimire mwebwe mubanye natwe muri iyi nkuru, tubasabe cyangwa se tunabibutse tuze guhurira muri commentaire kugira ngo dutange ibyumviro byacu cyangwa se mununganire kuri imwe muri izi nkuru nashoboye kubashikiriza. Reka ndabike banure ndababwira ati mugire aho muba mwubahwe.